Turi kuwa kane ruheshi mwaka wa 2026 ni ku munsi wa kane itariki 4 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 ni saa 12 z'umugoroba amasaha yo mu Burundi i Bujumbura, akaba ni isaha navuga 10 z'umuhingamo cyangwa z'umugoroba ku saha mpuzamakungu GMT. Amaso y'abakunzi b'umupira w'amaguru bo mu Burundi no muri Guinea Equatoriale azoba yerekejwe ku kibuga ci Marrakech muri Maroc kizoba beramo urukino rwiteze cyane. Si urukino rusanzwe, si urukino rw'amanota, ariko ni urukino rushobora kuvuga byinshi kuri kazoza kino migwi seke gihugu ibiri yompi rwa kivandimwe. Ndabaramukije nto Wilfried Irambona, kinyamakuru ni Fisport kuri Facebook na YouTube, mwenze midoni dino nkuru. Ikintu gitangaje kurushiza nuko Uburundi na Guinea Equatoriale batigera bahura mu rukino namwe rwa kivandimwe amateka yabo biciye mu giseke gihugu yabakuze. Mu myaka iheze nta nkino zemewe canke za kivandimwe zigeze zihuza ino migwi z'igihugu ibiri. Urukino rero rugiye kwandikwa ku rupapuro rushasha mu mateka y'umupira w'amaguru uhuza bino bihugu bibiri, nibwo rugiye gutangurira ku rupapuro ruzokwama ruvuga amateka y'ibino bihugu bibiri mu rukino bahuriyemo. Ariko rero kugira ngo twumve neza akamaro k'urukino tutegerezwa kubanza gusubiza inyuma gato amaso, hanyuma twibuke amateka y'ibino bihugu bibiri, mbega umupira w'amaguru waho wavutse gute, byagiye birakora gute, no munsi bihagaze gute, kugira ngo tubone mbega n'uwo mugwi ufise amahirwe menshi ko yotsinda mu rukino. Duhereye ku Burundi, umupira w'amaguru watanguye gukinwa mu gihe cy'abakoroni b'Ababirigi. Uko imyaka yagenda irarenga niko umupira warushize gukunda cyane cyane mu bisagara nka Bujumbura, Gitega na Ngozi n'ahandi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine n'umunani niho hashinze ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, hanyuma igihugu kiba umunywanyi wa FIFA canke cinjira muri FIFA mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri. Mu myaka myinshi rero yagiye irakurikira, Uburundi bwaragerageje kubaka mu gisagara cy'igihugu kugira ushoboye guhiganwa ku rwego rwa Afrika ndetse n'urwego mpuzamakungu, ariko intambwe ikomeye kurusha izindi zose yabonetse mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ico gihe Burundi mu giseke cy'igihugu intama mu rugamba washoboye guserukira igihugu ubwa mbere mu mateka yabwo mu nkino za Afrika z'ikombe ca Afrika CAN zabereye mu Misiri ico gihe mu mwaka wa 2019. Naho urugendo rw'intama mu rugamba rwarangiriye mu gice ca mbere cy'iryo higanwa, zabaye amateka atazokwibagirana ku mupira w'amaguru w'u Burundi. Ku bandi wa Guinea Equatoriale naho umupira w'amaguru wahashitse biciye ku bakoroni b'Abanyespanye. Mu myaka yakurikiye intara yo kwikukirana ubwa mu 1968 igihugu carashize inguvu nyinshi mu guteza imbere ibijanye na sport canke ibijanye n'inkino, ariko iterambere ryihuse ryaje cyane kuboneka mu myaka y'ibihumbi 2010 igihe igihugu cyatangura gushora amafaranga cyangwa gushyiramo ikanoti kenshi mu bikorwa by'inyubako z'umupira w'amaguru ndetse no mu giseke cy'igihugu wa Guinea Equatoriale witwa Nzalang National. Ibyo byatumye Guinea Equatoriale yitabira CAN inshuro zitandukanye kandi irashika no muri kimwe cya kane kiri ca nyuma ca CAN 2015, ikintu cyatumye yinjira mu mateka y'ibihugu byubashe muri Afrika, kuko mu gushika muri demi-finale muri CAN ikiba ikintu coroshe. Hari ikintu mu gutahura kuri Guinea Equatoriale yarateye imbere biboneka inyuma gushyiramo amafaranga. Ibintu bishobora no kubera icigwa mu giseke cy'Uburundi ndetse n'Abarundi. Muti gute? Nababwiriye yuko mu mwaka wa 2010 ariho batanga gushyiramo amafaranga bongera bubaka inyubakwa z'umupira w'amaguru. Uzi ikintu cyaciye kiba nyuma y'imyaka 2 gusa, mu mwaka wa 2012 bitabiriye CAN ku nshuro ya mbere. No kuvuga gushika ubu bamaze kwitabira CAN inshuro 5, kandi aho hose bakoze amateka. Uti amateka yakozwe gute? Mu mwaka wa 2012 bitabira CAN ku nshuro ya mbere mu giseke cy'u Guinea Equatoriale wari no mu bihugu byakiriye ihiganwa rya CAN uwo mwaka wa 2012 bifadikanije n'ibindi bihugu. Ico gihe wakoze n'amateka aho waviriye muri kimwe cya CAN gishiri cyane, urumva ko warenganya amatsinda, urarenganya biteme de finale, urashika no muri quart de finale. Mu mwaka wa 2015 urumva yuko bitatevye kandi kwindi inshuro bwace busubirayo, babaye aba CAN 4 plus, cyumva ko batsindiwe muri demi finale, bongera batsindwa no kurondera ikibanza cya gatatu. Urumva ko bakoze amateka adasanzwe. Mu mwaka wa 2021 bashitse muri quart de finale ya CAN. Urumva ko basubiye ku mateka bagishyira mu nshuro ya mbere, bivanye n'ukuntu bateguye neza, bacinjira gusa bari bashitse kure. Mu 2023
n'umupira wabagiye gusubira inyuma ngira generation bashyize mu mitahe yarikira uhungabana kuko baragiye muri kane naho nyene nabwo biruko bagarukiye muri huitième de finale urumva aho nahise ko basubiye inyuma kandi bagashyize muri huitième de finale ubwo kuri mwaka wa 2025 Guinée Equatoriale yaritabiriye kane ariko yasize muri tour ya mbere mvuga mu matsinda n'ubu turayite kwishura ko yo kwitabira kane zikurikira byerekana iki kubera ashizemo akanoti igashira mu buryo n'ubuhinga byatumye igihugu gishobora kwandika amateka inshuro 5 bitabira kane bagiye guha n'u Burundi tumaze kwitabira kane rimwe mu mwaka wa 2019 urumva ko hari ubudasa hagati y'ibintu bihugu bibiri. Aya mateka yerekana ko naho imigwi yose aciye mu nzira zitandukanye imigwi yose ifite ikintu cyose gihuriyeko yamaze imyaka myinshi irondera kubaka izina ryayo mu mugabane wa Afurika ariko haboneka ari ubusumbasumbane kuko Guinée Equatoriale yashizemo imitahe n'amafaranga mu kubaka inyubako n'ibindi byo gufasha abakinyi mu mwaka wa 2010 maze ikora amateka gushika ubu kamaze kwitabira inshuro 5 naho nyene aho yagarukiye hafi rimwe yavuye mu muzunguruko kabiri yashyize muri huitième de finale ahandi hose abiri hejuru y'ivyo bice bivuga ko yaba yakoze amateka. Ku ruhande rw'Uburundi rero intamba mu rugamba zije zifise ibintu byinshi ngo zo kwerekana. Nimba utaragura akajezi ko mu giseke cy'igihugu Burundi intamba mu rugamba ndondera kuri iyi nimero ubona munsi genda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza maze zuje stade Intwari zuje kuraba urukino rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo cyo kwamamariza ivyawe biciye kuri runo rubuga rwa Wifi Sport haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube kuko ibintu byawe tubibwiye abantu basanzwe kurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 31 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 60. Ku ruhande rw'Uburundi rero intamba mu rugamba zije zifise ibintu byinshi ngo zo kwerekana. Mu mezi make aheze abarundi barabonye ibintu bibiri bitandukanye cyane aho ni mu kwezi kwa Ntwarante kwezi kwa gatatu aho intamba mu rugamba zahimbaye abakunzi bazo mu gutsinda igihugu ca Chad inkino zibiri bitsindo 8 ku busa inkino zikurikirana kino umwe ibitsindo 4 ku busa n'undi ibitsindo 4 ku busa benshi bace batanga kwizera ko mu giseke gihugu intamba mu rugamba buri kuratera imbere ariko none tuvuga ko ryari terambere haciye kanya gato mu kwezi kwa gatanu bahuye n'igihugu ca Maroc aho n'igeragezo gikomeye cyane. Uburundi buhuye no mu giseke gihugu mu gikomeye cyane muri Afrika ufata ikibanza cy'umunani ku isi uwo munsi ibintu ntibyagenze neza intamba zatsinzwe itsindo 5 ku busa zari ibihe bigoye ku bakinyi kubamenyereza ndetse no kunza umupira w'amaguru muri gihugu cy'u Burundi nivyo benshi baravuze ko hatanguye abakinyi batanga mu kibuga ariko n'Amaroc yatanguye batangura mu kibuga. None rero ikibazo abantu benshi baca bibaza ni iki mbega ku gutsindwa ku mu giseke cy'u Burundi kwa kwarahaye ikigwa mu giseke cy'intamba mu rugamba cyane kwasigiye bikomeye abakinyi cyane mu giseke cy'u muri rusange ubwo cyo ari cyo byabazo kwikosora abakinyi ndashimiye Yusufu Nyange Saido Ntibazonkiza Cedric Amis Bonfils Caleb Bimenyimana abakinyi nka Jody Riongora abakinyi nka Jean Claude Girumugisha n'abandi bakinyi mu giseke cy'igihugu nibo bazodehe inyishu y'ico kibazo bafise akajya keza ko kwishusha ico kibazo mu rukino rukubwira ugiye guhana Guinée Equatoriale kunganya canke bagatsinda bizaba bitwetse yuko urukino rwa Maroc ruzoba rwabahaye icigwa. Ariko rero naho mvuga uko Guinée Equatoriale si mu giseke cy'igihugu gufata minenegwe mu gihe Uburundi buri mu kibanza c'142 muri FIFA ranking canke muri classement FIFA canke ku rutonde rw'abakwezi rwa FIFA werekana uko cyangwa ibihugu bikurutana mu gutera imbere umupira w'amaguru bishize hamwe n'igishama ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA urumva ko Burundi mu kibanza c'142 ariko Guinée Equatoriale yo iri mu kibanza c'105 urumva ko ari imbere y'u Burundi ibibanza byababa 37. Ivyo byonyene birekana ko ku rupapuro Guinée ifite amahirwe menshi kurusha Uburundi. Mu nkino ziheruka mu giseke cy'igihugu wa Guinée Equatoriale Nzalangue National warerekanye ugushikama wanganyije na Madagascar gitsindo kimwe ku kindi. Madagascar turazi ivyakorewe Burundi muri CAN ya 2019 itsinda 2 ku busa ni igihugu kandi gikomeye tuzi ko kiyo kirakora amateka n'impinduka mu mupira w'amaguru. Nzalangue National n'ubwo mu giseke wa Guinée Equatoriale kandi watsinze igihugu cya Kyrgyzstan igitsindo kimwe ku busa igihugu kitamenye umupira w'amaguru ariko urumva yuko bo bitwaye neza mu nkino ziheruka.
sinzi zidasanzwe ariko zerekana ko no mugwi uzi kwihangana no kurondera igitsindo iyo gikenewe kuko kungana na Madagascar itsindo kimwe kintu kubyerekana ko cya gitsindo kirondeye ubona ko gikina mu nyokine no gutsinda Kirigizistan igitsindo kimwe kubusa ntibashoboye kugombora berekana ariko waronse igitsindo ubona ko gikenewe kandi bashoboye kigwanirira ico Guinea Equatoriale rero ifise kurusha Burundi twabibonye ko ari uburambi bamaze kwitabira kandi inshuro nyinshi kandi rimwe na rimwe urabona ko bagiye baratungura imigi ikomakomeye muri Afrika nka Madagascar n'iyindi abakinyi bayo bamenyereye gukina inkino zifise umuvuduko zirimo n'inguvu nyinshi ariko rero umupira w'amaguru urafise ikintu kimwe gituma ukundwa cyane kw'isi yose nuko atamugwi utsinda urukino imbere yuko rutangura ibyo nibanga umupira w'amaguru wibitse ko bituma utangaza isi yose iyo urukino rutanguye ibya FIFA ranking cyangwa urutonde rwa FIFA biribagirana kuba usumvye ibibanza ikindi gihugu ibyo bishika ku ruhande amateka abanza kwibagirana agashika ku ruhande hagasigara abagabo 11 kuri 11 nuvuga mu kibuga bakin 11 n'abari 11 bagaca batatura rero bakerekana uno munsi igihugu kigeze hehe ico gituma umupira w'amaguru ukundwa tuvuga ko ibyo byose nubwo twabitse ama statistique nivyerekana yuko icyo gihugu gishobora guca gitsinda ariko nisherekana yuko gifise ico kirushije ikindi nico gituma abakunzi rero b'umupira w'amaguru mu Burundi cyangwa mu giseke bw'intama mu rugamba bafise ikizere bashafise ikizere Abarundi bafise ikizere ko bafise abakinyi bashoboye gutungura umugwi giseke gihugu wose iyo batsindise bahagaze neza bafise ishaka ryo kwerekana ko bashoboye guhiganwa n'imigwi iri hejuru yabo kuri FIFA ranking nkuko bagiye babirekana imbere Cote d'Ivoire batsindutse kimwe kubusa mu nkino zibiri n'ibindi bihugu bitandukanye kurundi ruhande Guinea Equatoriale irashaka kwemeza ko uburambe bwayo atari amajambo gusa ndashitse kwerekana yuko ibikorwa nabo bakora bitava ku majambo gusa ahubwo basanzwe barateguye kandi bafite umuguso gikomeye irashaka gutaha yerekanye ko ari uwo mugwi mwiza hagati imbere y'u Burundi uvuga gutsindwa n'u Burundi nabo bazosubira iwabo bumva yuko bamaramaye bumva yuko ataco bakoze kuri urukino ntutanga igikombe si higano ariko rushobora gutanga inyinshi ku bibazo byinshi ko biribazo rushobora kutwereka ko aho Burundi buhagaze uyu munsi aho bugeze ku iterambere rushobora kutwereka nimba intamba ziriko zatera imbere canke nimba zigifise urugendo rurerure rwo kugira ngo rushike ku iterambere nimba dushobora gukoroka kuri FIFA ranking zasubira inyuma nimba dushobora kuronka ibibanza zo kwigira imbere kuko utsinze umuntu ari imbere yawe werekanye indi niveau ushobora usanga bungutse ikibanza kimwe canke bibiri narije ko batsinzwe na Maroc aha ni kibanza ciza cyo kwiyerekana yuko gutsindwa na Maroc bariko bari bahuye n'igihugu kidasanzwe ariko ko igihugu nka Guinea Equatoriale bashobora kwihangara bakagitsinda cyangwa bakanganya bazoberekanye yuko nabo bafise indi niveau itariki 4 ruheshi saa 12 z'umugoroba amateka mashya agiye kwandikwa mugwi umwe uzoronka intsinzi nticyanke bangani kumbura amateka azoze atungura nazo ziyandika amateka mashasha mbega tuvuga ko inamba mu rugamba zoba zigiye gutera intambwe shasha mu gutsinda Guinea Equatoriale canke Nzalang National Team mu giseke wa Guinea Equatoriale uzokwemeza ko ufise uburambe buhambaye canke ukomeye kuruta mu giseke bw'u Burundi atindira urukino ico ruzovamwo kubwanyu bashatuye muri commentaire niwe mu giseke mubona yuko ushobora kuba aho wose n'uruno rukino no Burundi canke ni Guinea Equatoriale wibuke gukora subscribe kuri Wi-Fi Sport like kuri video share ka jam shire muko kuri nakanda ka notification bell aha kingera hajya kerekana ko ushaka kuzoronka notification z'ibigano dushikiriza usangiza abandi bakunze umupira w'amaguru cyo kiganiro wagikorewe nanje wirifidira mbona kinyamakuru ni Wi-Fi Sport Wi-Fi Sport WFS kushaka ushaka kuzanira tukabikwamamariza uciye ku nimero bana munsi 67 78 61 3 hanyuma tukamaliza ibyo ukora kumurema kitso n'amagara tugije ukira bari mu Rwanda tufite kuzivamo murani mu mirimo yanyu bidasala vista ciao dusuye muri video zikurikira bacu baguma bashimwa ivyo bikazo inguvu mugwi wacu